Nshuti namwe bagenzi mwama mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV na cyane mu kiganiro twabaza turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi turaza kurabira hamwe nimba intwaro mu Burundi yubahiriza akarangamutima ak'intwaro rusangi, no kuvuga mbega leta irubahiriza ubwigenge bw'izindi nzego. Umuntu agiye kubiraba mu mategeko canke mu ibwirizwa nshingiro ingingo ya 18 agace kagira kabiri, ibwirizwa nshingiro rivuga yuko leta irubahiriza ubwigenge bw'izindi nzego, igashira imbere amategeko, ibiranga intwaro ibereye no kurangura ku mugaragaro amabanga y'igihugu. Mbega ivyo vyoba ari byo biriko birakurikizwa mu ntwaro iriho uyu munsi? Turi kumwe rero n'umutumire umupfasoni Rose Hakizimana, yahoze ari umushinga amateka mu Burundi. Umupfasoni Rose, turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Managuro neza mushinga ndaye uri nkuru. Ego cyane, murakoze cyane kunyakira kuri iki kiganiro. Ego cyane, murakoze namwe kandi turabashimiye kubona mama mwitavye ubutumire bwacu. Reka tuce tubabaza mbega intwaro ihari mu Burundi uyu munsi yoba yubahiriza akarangamutima k'intwaro rusangi canke leta ihari uyu munsi irubahiriza ubwigenge bw'izindi nzego? Tushaka kuvuga inama nkenguzamateka, inama nshingamateka hamwe n'igisata c'ubutungane. Muri ibyo byose nibaza ko muri iki gihe intwaro ihari ibyubahiriza, yubahiriza ubwigenge, ko yubahirije ubwigenge ibyo bisata nyene nibyo byoheza bikaba biyifasha kugira ngo ubwo bwigenge bw'abarundi bushobore kubahirizwa. Ikikwereka ko itabyubahiriza ni ufata nk'amaradiyo yigenga ikayaturira bagata bakomoka, ikabuza amashyirahamwe bishobora kugira icyo bavuga ku byerekeye uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ukabona ingene bonyene iyo ntwaro yiha kuba ishengero, ugasanga umukuru w'igihugu yabaye nk'umuvugabutumwa w'ishengero kanaka, kandi mu bisanzwe afise wewe ari urwego rukuru rusumba izindi yubahiriza ibyo byose ndiko ndavuga. Rero urumva ko nta kuntu izo nzego zindi zishobora kugira icyo zivuga mu gihe ziboneka nk'izitakigira uburenganzira bwo gukora. Ndiko ndavuga ibyo uri kuraba ubutungane usa n'ubuntu butagira ijambo. Inama nshingamateka yabwirizwa gukontorora leta, itereka leta aho ibintu bitagenda neza. Yabaye nguko leta ari iyikontorora, ubu ni kontrere y'ibyabwirizwa kuba. Rero ubwo burenganzira jewe nabwo mbona na butoyi. Ego, muravuze neza muti inama nshingamateka yaribwirijwe gukontorora canke gusuzuma ivyo leta iri kwirakora. Nivyo nibwirizwa nshingiro ya Republika y'u Burundi rirategekanya yuko inama nshingamateka itegerezwa gusuzuma uko leta ikora, hanyuma ikora neza
bikaboneka ikora nabi naho nimba hari umurantunga umushikiranganje akora nabi canke nimba ari leta yose iriko irakora nabi bakaraba ukuntu bo ifatira ingingo nimba hariho amakosa ariko arakogwa mu gisata kanaka c'ubushikiranganje bakagira amatohoza mu bimwe bavuga yuko bategeza gushinga amakomisiyo bita ngo ni komisiyo d'enquête canke ibyo mwavuze kubijanye no guhohotera agateka kazina muntu. Mbega ni kubera iki mwibaza yuko tutumva ko hariho izo komisiyo d'enquête n'amashinga amateka yoshiraho kugira ngo isuzume igira amatohoza ku bintu bimwe bimwe bivugwa na cyane cyane byihungabanywa ry'agateka kazina muntu? Mu bisanzwe inama nshinga amateka yabwirizwa guhamagara umushikiranganji wari we wese ibona ko mu rwego ashinzwe bitagenda neza ikamuhamagara yisigura yisiguye babonye ko ari byo ivyo yasiguye ari byo bakabishima cyangwa bakamuha intumbero yo kongereza ariko je uko ndabibona mbona umengo siko biri kuko iyo yaba bahamagara niyo habaye amakosha mu bushikiranganji barashobora bakabona uwo mushikiranganji akora nk'uko umengo ni ibintu adashoboye barashobora no kugira ikintu bitamo ndabyibagiye mugabo barashobora gutegeka leta agakurwa muri ubwo bushikiranganji. Rero inama nshinga amateka niwe mbona ko umengo itegekwa na leta mu kibanza cyaho yonyene yo kontroye leta. Jewe ndibuka ngiri mu nama nshinga amateka twaragiye siritere ahantu kwitaba hariko aba ibintu bitari byiza bicyagihe CNDD yari yagiye kugira ngo birondera aho yigarurira ikibanza yitwa ko yatinze yafashe igice cy'igihugu. Hanyuma abantu bari bapfuye benshi baricwa benshi. Muri icyo gihe twaragize agakomisiyo k'abadepite bava mu ntara ya Gitega turagenda turabaza guverinere ibyo ari byo, turabaza chef wa region militaire ibyo ari byo, turabaza Eglise Catholique ibyo ari byo. Abo bose Eglise Catholique nyene niyo yatubariye iti twebwe nabyo tuzi niyo communique y'abantu biciwe kwitaba twayumvise yavuzwe na Musenyeri Ntamwana nabyo tuzi na mupatiri yaje kubitubwira waho batubwira ingene byagenze. Hanyuma guverinere na chef wa region militaire baratubwiye bati aho hantu twarabwiye abanyagihugu bose ngo bahave. Abahagumye nuko bari abarobere bariko bagwana n'abasoda. Ati kuko abanyagihugu bose twarabahaye desemene y'ukuvaho abashoboye kugenda baravuyeho kugira ntibahikatanwe n'izo ngwano. Urumva rero muri icyo gihe yari nka ankete iriko irakorwa na parlema. Yego. Rero iyo parlema ikora neza iragenda seritere ikagira ankete gusa mugabo ntitanga n'ivuga ibintu by'ibihano cyangwa ibindi. Iragira ankete byonyene kugira ngo imenye ko minisitiri ashinzwe ibyo bintu ariko akora neza cyangwa ariko akora nabi. Ego, ariko mu gihe iyo komisiyo mwarimwo canke iyindi komisiyo tufate ku ntwari hari ubu iyi komisiyo d'enquête canke komisiyo y'abashinga amateka ije kugira amatohoza, mu gihe bariko baragira amatohoza bagasanga hariho ibyaha vyakozwe, none ntibabitwara imbere y'ubutungane, ntibabishikiriza umushingwamanza kugira ngo abikurikirane? Batahamagara mu bisanzwe baca babanza bakabishikiriza minisitiri abishinzwe. Hanyuma rero
bakongera bagaheza bagashigira urwandiko bagahereza ubutungane mugabo byabanje guca babanje kubona yuko uwo mu ministre ataco yashoboye gukora kuko ntibashoboka bo nyene babijana buno nyene ngo babitwara ahandi bibanza guca aho bitegerejwe guca kugira ngo ntihagire urwego rurengera urundi. Ego mwari mwavuze ingingo bashobora gufata abashinga amateka bafatira umushikiranganje iyo atari karakora neza canke ubushikiranganje arongoye butitwara neza mu bitegerezwa gukorwa. Ibyo navyo umenga mu gifaransa bavyita motion de défaillance murantunga, hanyuma bikaba biri mu ngingo y'amajana 208 mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Mbega ubu none mwebwe uwobaza ati ibyo mubona bimaze kuba mu Burundi, inama nshinga amateka yobaye yarashizeho iyo komisiyo yo kugira ngo ikurikirane igira amatohoza, vyoba ari biki? Ikibazo nico kumenya ubu umuntu yobabaza ati ibintu bimaze gukoreka mu Burundi byosaba yuko inama nshinga amateka igira amatohoza nk'uko mwabivuze, hanyuma ibonye yuko habayeho amakosa igaca ishikiriza raporo umushikiranganje w'ubutungane kugira ngo nawe nyine ashobore kuraba ukuntu bibandanya abahanwe. Ibyo byaha mwibaza byo byamaze gukorwa ubu ucanke ibindi byotohozwa ko ubu mwibaza byo bari biki? Ishinze biragiye gukora byorohera cyane kuko ibikorwa mu Burundi n'ibyinyegeje. Ibikorwa mu Burundi ni ibintu birahabona. Uravye ndaguhaye uburorero raba nkabijya byabaye mu masengero byo gukwega umuntu w'umukenyezi hasi ngo yaje gusenga aho hantu atakintu bamwagiriza bagaturumbanya abantu baje gusenga. Ibyo byonyene ni ibyaha birengera kugateka kazina muntu kuko umuntu asengera ashaka nta muntu arinda kubaza ngo mbega uremera ko nja gusenga hana niwe agenda akagenda gusenga ahashaka. Ikindi yaba nawe umuperezida wa sena yubahuka akagenda ku nama akavugira hejuru ngo uzondongera umutwe wa kaburimbi baronka ngo 5,000 ngo rero ngo ni imiliyoni 5 miliyoni 5 ngo ningiganwa ngo bishoboye watayaronka uriyumvira. Urumva ibikorwa mu Burundi ibintu byo bagora na gato ibyo naruhisha umuntu n'umwe n'ibintu biri place biboneka. Urumva biroroshye cyane n'umuntu atari umushinga amateka ibyo bintu yobikora kandi agabishika. Ego ariko umuntu ashobora kubaza none ko ibyo bintu bihari amategeko akaba nayo nyene ahari abaha n'ubwo burenganzira, mbe ico igituma batabikora ku bwanyu mwebwe igituma batabikora ni giki? Igituma batabikora ni inama nshinga amateka deja itari mu mategeko kuko deja mu Burundi nta rwego muri ziriya nzego administrative nta nuzeye abaparlema abasena abaguverinema ni inzego zaje zidaciye mu mategeko kubera bararenze bahonyanga ibwirizwa shingiro. Ni ikintu kirengeye amategeko. Utamaze kujya mu mategeko wamaze guta amategeko ukayagwiza n'ubusa nta kintu ugishobora gukora kijanye n'amategeko ngo bikunde kuko wama wicura ya mategeko warenga ko yo ariko arakukurikirana. Ntibaheza ngo bahinyuzanye cyangwa bahanurane kuko bose nyene bari mu mategeko.
ego icyo gituma badashobora kuronga. Urabona ndaguhaye n'akandi karorero nko muri parlema, uyo yaba yari parlema y'ukuri igira iti jewe nkore neza, nkorera abarundi, nta muntu yoza gufata ngo bibure aze gusomera bibure muri parlema ngo bikunde. Ibyo zibaho, nta muntu bibure irafika aho isomerwa, irafika amashengero, irafika ahandi hantu wogenda ushatse ukagenda ubuti ugahamagara abo muri kumwe mukicarana mu nzu mugasoma iyo bibure mukavuga mukaririmba mukagira ibyo mushaka. Mugabo ntushobora kuja gufata abashinga amateka amajana bicaye kugira bashobore kugira ngo bateore amategeko, hanyuma ukaja gusoma ibya bibure. Ibintu mu rundi rwego n'ukwagonyene dushobora kuvanga ibintu n'ibindi. Hari ibintu iby'Imana dusomera n'ibintu byerekeye amategeko nayo nyene asonerwa, kuko abantu b'icyo gihugu bakeneye gusonerwa, kugirirwa amategeko meza abubahiriza kandi abagirira neza. Yaba mwebwe umwari mu bashinga amateka mukaba mubona ibintu biriko biraba ubu, abashikiranganji bahari ubu mwibaza yuko mwogize ko amatohoza kugira ngo mubafatire ingingo, boba abashikiranganji abahe barongoye ubushikiranganji ubuhe? Wa mbere no banza kugira itohoza n'ujejwe agateka kazi na muntu, uwo ni uwa mbere. Kuko ntazi icyo ari cyo agateka kazi na muntu, kuko mu Burundi birateye isoni, birateye n'ubwoba kuvuga ingenda agateka kazi na muntu kameze. Uwundi wa kabiri unofatira ibihano noca nshyira ngaho nti wewe akazi kawe karakundaniye n'umukiranganji w'ubutungane, aho ubwo butungane mu Burundi atabukiriho. Ushaka abagenda kuburana bategerezwa, ejo namwe numva abari imwaro batabaza ngo dutabare, ngo twebwe ngo baraza ngo mbere ngo bakadutwara n'inzu, ngo none ngo kuko ngo udafite amafaranga utanga iyo nzu ikaba igiye. Ibintu bene ibyo urumva ibintu biba mu Burundi. Yewe imanza nari mfise narahagaritse zose, navuze nti nzoziburana igihe Uburundi buzoba bwahinduye intwaro, kuko nta butungane buriho. Nimuba musanga byararengeranye. Nta ngorane nzorebera abandi bahebeye. Ubundi nofatira noca mpagarika n'umuntu yitwa ngo ajejwe uburimyi, yubahuka kuja gufata amatongo y'abantu akayabaka, hanyuma ayo matongo akayaha abashaka bari ku butegetsi. Abanyagihugu bahora bayarimamwo bakabyumararirwa. Urumva n'ubukiranganji bwinshi n'ukuri birateye isoni biba mu Burundi. Mu majambo make rero mwebwe leta yose yogenda kuva hejuru kuva hejuru, kuko tajya no mu rugo habaye abana barabira kuri se na nyina ibyo bakora mu rugo. Iyo wowe uri umushinga ntahe uri naco mbazwa, umugore niwashaka umugore nawe nyene agahava yibera imborerwa, urugo ruratakaye, umwana anakigira ikimuraba. Ego mwari mwasubiye kuvuga ibijyanye n'agateka kazi na muntu. Ego mbere baheruka mu mwaka w'ibihumbi 2017 barashizeho umugwi uzoraba ijya raporo yasohowe na ya komisiyo cyangwa wa mugwi wa ONU
raporo yasohowe n'ujya mugwi wa ONU uraba wagize amatohoza ku Burundi, ariko umengo nta ngingo nimwe barigira bavuga canke ibyo baba barabonye muri iyo raporo ntabyo barashikiriza habona ngo basubira babirungike muri ONU. Ibyo nabyo hari ico mwe mwibaza igituma ibyo bitarasohoka? Ijya n'imigwi Petero Nkurunziza yishiriraho kugira ngo abantu babe bararonga akazi, abashaka baronga akazi, abahembwe. Mugabo simigwi zogira ikimarira abarundi. Ya nukuri. Yaheruka umugwi wa droit de l'homme wari warabayeho, n'umugwi wavuyeho haraheze igihe warimwo abitwa ba Kavumbagu, warimwo abitwa bande, wari umugwi vraiment ukora mengo watwa n'umupatiri cyangwa umufurera. Warakora neza cyane, vraiment warakora neza. Ariko mu nyuma bakora neza bose yarabakuye, acashira abo wenyene adirija ati mukora ibyo shaka. Umva rero nta kintu ushobora kumarira abantu. Ego hariho kandi iyi nama nshingamateka irashobora kuraba ibijanye n'ivyo umukuru w'igihugu yoba amakosa yoba akora canke yagirizwa hamwe n'ibindi. Ibyo byose mwibaza yuko ari kubera iki batabiraba ngo barabe ko hoba hariho ibyo yoba yagirizwa canke ibyo akora bitari ibyo? Igituma nikibona kubwira kuko yashizeho iyo nama nshingamateka ari wayishizeho. Mu bisanzwe hajya iyo umuntu yagushyize mu kibanza biragoye kumuvuguruza. Wewe rero yatoye abantu aho nyene barenganiye amategeko y'ibwirizwa shingiro bakayagwiza n'ubusa, agasubira kwitoza ubugira gatatu. Yaciye arondera wenyene abo ashaka bo nyene bazomwubahiriza, bazogira ico ashaka wenyene. abantu bo muvuguruza nico bituma bashobora kumuvuguruza. Mwavuze kandi yuko ubutungane bwobwo umengo mwavuze yuko bwo bubangamiwe ahubwo cyane ko baronka ntabwo mu Burundi urimo no kuri nawe uri hose no kubesha nta butungane buri mu Burundi. Murashobora gutanga uburorero buboneka bwo kwemeza ibyo muvuga? Uburorero buboneka ni n'abantu bapfunzwe ngo nuko ngo ari aba MSD canke aba FNL bo kwagwatsa canke abandi barapfunzwe kubera ngo bamwe ngo bari bagize induzeye babafashe muri 2014 bariko baragira siporo mw'ibarabara ya siporo samedi abantu bagira siporo baca barabafata ngo n'abajene bariko bagira siporo ngo none bo bago bafite imigambi ngo y'ukugwanya intwaro. Babafunga hari Louis Avril 2014. Abo bantu benshi muri bo baraciriwe urubanza barezwa. None n'ubu bamaze imyaka n'imyaka bari muri uwo munyororo. Ubu safesiza bari mu munyororo. Imyaka itatu bitwa ngo baraciriwe urubanza. Wewe urabona ubwo butungane urekera umuntu yaciriwe urubanza bakamurekera mu munyororo ntasohoke ngo nuko ari utavuga rimwe ari utavuga rumwe na leta. Ubutungane mu Burundi n'ukuri nta buriho. Ubutungane iyo baburiho nta n'abantu bo kubitira mu maprizo hanyuma ngo babare ngo baje kubakubita ngo bararundika imbonera kure kuja kubakubitira mu maprizo. Kandi izo mbonera kure ndategeza ngo zigire ikindi nacyo ni izo mbonera kure zirirwa mu banyagihugu zikica abantu ntibigere bafata. Wumva byinshi.
sinzi ko mufise akandi kajambo mushobora gushikiriza ku bijanye n'iyubahirizwa y'ubwigenge bw'inzego zindi hagati ya leta, inama nshingamateka hamwe n'ubutungane mu Burundi. Icyo novuga nuko mu gihe hazoba inzego ziciye zije ambone diforme zije zitiye mu mategeko nyene, hakaba amategeko yubahirizwa, niho hazoboneka inama nshingamateka ikontorora leta. ariko ubu ntibikunda ko inama nshingamateka ishobora gukontorora leta, kuko leta niyo yayishizeho. nta kuntu ishobora kugira ngo jewe ndakuye umuminisitiri kanaka yashizweho na Petero Nkurunziza, kandi iyo nama nshingamateka nayo nyene yashizweho na perezida Nkurunziza. Muri icyo gihe rero nta kuntu inama nshingamateka ishobora gukontorora leta. Icyo gituma ubona ibintu byose mu gihugu hari aho niyumvira uti mbega basha iki gihugu gisasika kirafite gitwara, uri kuraba n'ibintu bikorwa n'abapolisi cyangwa imbonerakure zikaja mu kibanza cy'abo bapolisi kuja gufata abantu zikabatoteza zikagira ibyo zishaka. hariho polisi, hariho igisoda, hariho ubutungane, ugaca usanga umupolisi yakubiswe mu sitanderi cyangwa umupolisi yakubise komanda w'ikambi cyangwa umugenera. urumva nk'ibyo byerekana ko ari igihugu kikagira amategeko, igihugu cyuzuyemo akajagari. niko jewe ego. Ariko dusubiye inyuma mu byo muhejeje kuvuga ku bijanye n'uko inama nshingamateka idashobora gukontorora leta, ubu mugatanga n'uburorero bw'ibintu biriko biraba, ariko mugiye kuraba no muri kahise umengo nta gihe na kimwe abarundi bigeze bumva bati umushikiranganje kanaka yabogojwe bivuye ku matohoza yagizwe n'inama nshingamateka. Ibyo ntimwibaza yuko ari ibintu biguma bibandanya utanguye muri kahise biguma bigenda bikwegana? Mbe mwibaza yuko naho intwaro yohinduka hakaza intwaro muvuga yuko iciye mu mategeko, mwibaza yuko hari kizohinduka? Ko tubona n'intwaro za kera byitwa yuko ari zaciye mu mategeko n'izindi zaciye muri bimwe bita ngo guhika ubutegetsi, tutigeze tubona ibintu aho bigenda bikurikirana ku murongo, inama nshingamateka ifata ingingo kandi ikubahirizwa. ariko ntibisa kuko mu myaka mperuka amaguverinoma y'imbere yaho hariho kameme ukuntu inama nshingamateka ikora, ikerekana ibintu bitagenda neza, kandi ukabona ko yakaje yabyerekanye rwose. hanyuma ugasanga abantu bo nyene barahindutse gatoyi, ntandutse nta rwego nk'urw'igipolisi cyangwa urwego rw'abajene bashobora kuja ku mitumba ngo bafate abantu babakubite cyangwa babazane ngo nibatange amande byari bwaboneke. ibyo ni ibintu bishaje. rero nibaza ko ibi turiko turabona bizoba akarorero. burya iyo hataboneke amakosa ntihahita ngo hagire ugukosorwa kw'ibintu bikosorwe neza. ubu twarabonye ibintu byinshi bitagenze neza. nibaza ko kazoza ijambo abantu babona ibintu bagaheza bakagira bati basha ntibisubire kuba nk'ibi n'ibi.
kandi ubu abantu baramaze kuba abantu babwirizwa kubona yuko bafise droit à la parole bashobora kuvuga ikitagenda neza. Hambere hahise nta muntu yagenda ku radio ngo avuge ibitagenda neza cyane asemerere. Ubu bintu biriko birahinduka. Burya ayo maradiyo yaje n'ibimenyesha makuru biriko biracisha ubwenge abantu, nibaza ko bitazomera nk'uko byahoze kera. Ariko umuntu ariko arabumviriza n'ivyo arumva yuko mufise icizere kuri kazoza, mukafatira mbere no kubiko birabo umuvuga muti abantu bariko barabona ibiba, abarundi bariko barabona ibibu uyu munsi, ejo bazogerageza kuraba yuko bokora kugira ngo ibiriko birabo uyu munsi ntibize bisubire kuba muri kazoza. Ariko rero ugiye kuraba abarundi uyu munsi abo bariko barakorera ivyo bintu bitameze neza uyu munsi, barafise uturorero babonye muri kahise. Nimba uko mwe mwiyumvira ariko vyogenda nabo uyu munsi bavuze bati muri kahise harabaye ibireka uyu munsi duhindure turabe ukuntu twobigenza neza, hanyuma abazoza mu nyuma nabo bakaca bafatira ko akarorero. Ntimwibaza yuko ari ukwiremesha aho muvuze muti abazoza mu myaka iza bariko barabona ibiriko biraba ntibazobikora, ariko mukibagira yuko abahari uyu munsi abariko baratwara uyu munsi nabonye hariho ibintu bibi babonye muri kahise bategerezwa kudakora, ariko umengo biriko biraba. Ntimwumva kumenga muriko muriremesha muvuze uko? Oya, siko biri. Niko ndiremesha dewe ndabivuga mbona ko bizokunda. Urazi abiki gihe borane tubona nuko tukagira akarorero k'intwaro nziza. Bumva intwaro nziza. Abategetswe kurongora igihugu bakirongoye nabi. Ikindi urabona barafata abantu b'abarundi ubu barakennye cyane, barakeneshejwe n'intwaro, bagaca bafata urwaruka bakagenda bakaruronderera ibyo babaha kugira bashyigikire intwaro. Ugasanga rero baronse uburenganzira n'inyigisho mbi cyo kubwira bakora ikibi. Ibizoba bimeze uko rero, kuko mu gihe hazoba hari intwaro nziza izo bitwarira bose, izoheza itereka inyigisho nziza abarundi babwirizwa gukurikiza, ikaba hari amategeko abarundi bazoba babwirizwa kubaha no kubahiriza. Muri ico gihe niho mvuga nti nuzeye uburundi buzoba bumeze neza, kuko ivyo byose bibosha abantu ubu bizoba bihari. Ego, akaja mu mushikiriza abarundi muri rusangi nakahe? Ego, abarundi ndafise ikintu kinini ndabashikiriza cerekeye uko abarundi babwirizwa abarundi babwirizwa kugira. Abarundi bonyene bararekuriwe, je nibaza ko barekuriwe kugira gufatana mu nda no kugira no gutabarana mu gihe bariko barahohoterwa. Ndazi nk'akarorero kahajya mu isengero, jewe byarambabaje cyane mbonye umugore ariko abantu bo mu isengero barorera agakwegwa hasi, bakamutera imigere, bagakubita bagasubira n'abapolisi bashika batatu, abakristu bakarorera. Bijya bintu ntibibaho. Mu bisanzwe abakristu bitwa ngo bagiye gusenga Imana, babwirizwa kuca bonyene bagira banza bose abapolisi bafata umuntu n'umwe muri bo, bose bakarahira bakanga bati nta n'umwe mudukuramwo. Cyangwa bijya bya reberiyana byo kuvuga gaca batwenga
ngo arahabahaye miliyoni 5. Izo miliyoni 5 zavuye mu mafaranga abanyagihugu batangamwo amatagisi bama bariko baratanga imisi yose, hanyuma bakitwengera mu kibanza caho bonyene bomwereke ko vrema bibabaje. Nobarira abarundi nti mufatane mu nda mubone ikibi n'ikiza, mureke kumera nk'aho kumengo muriko muracinangira ikibi kiriko kirakorerwa bene wanyu. Ego umupfasoni Rose, turabashimiye ku kanya mwaduhaye kugira ngo tuganire. Urakoze cyane nawe, uheze ukomeye ku muheto, ko ubona umuheto ukomeye kugira ngo bereke abarundi icyo bokora gishobora kubagirira neza. Ego urakoze. Ego cyane, murakoze kandi inshuti namwe bagenzi rero mwakurikiranye ikiganiro, turabashimiye. Tuzosubira ku wundi munsi mu kindi kiganiro twabaza. Mwari kumwe nanje Irere uri inkuru, naho utaha.